mu rugo havutse abakobwa 4 n'umuhungu umwe bagacavuga ngo umuhungu ni igikingi c'irembo no kuvuga umuhungu ni yaramaka asohotse akaja ahandi hantu irembo riruguruye ako ni uburemere. Je nitwa Kayibanda Monique, mu bikorwa vya misi yose nkorera muri université muri kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika, ndigisha navuga ntibijanye n'igisata ca gestion administration des affaires nivyo nize nko mu mashuri, ariko muri ico gisata ndagira na recherche ma assistant chercheur aho mbandanya gukora kuri ivyo byose vyofasha umukenyezi kuronka uburenganzira bwiwe cyane cyane mu vyerekeye kwibeshaho. Donc navuga nti muri ivyo bisata bibiri vyerekeye gutunganya ama entreprise ariko no kwigisha abakenyezi kugira ngo bashobore kwitunganya. Dufate nko mu muco n'imigenzo hari ico no kwita mu Gifaransa le poids de la tradition, uburemere bw'iyo mico n'imigenzo ntaho biba vyanditse ngo kirazira mugabo mu mico n'imigenzo hariho kirazira ku bakenyezi itari kirazira ku bagabo. Iyo rero mu misanzo muri droit humain hamaze kuba kirazira kuri uyu na ntikizira kuri uyu haba hamaze kuba mwenagarita. Akarorero iyo umugani mu Kirundi uvuze ngo nta nkoko kazi isi ibika isaki ihari, si nkoko zibwirwa habwirwa urugo. Turemeza yuko muri etat civile muri code de famille hama hari umu responsable umugabo uragaruka ukongera ukabona yuko no mu rugo hariho aho umukenyezi yotanga iciyumviro, ariko uwo mugani nk'uyo utuma umugabo yamaze kuvuga ati navuze iki, nta nkoko kazibika isaki ihari, bibe vyiza ntibibe bibi, usanga kenshi umenga nta mpamvu afise, ndatwaye igitungo ndakigurishije, ntuvuge ngo nta nkoko kazibika isake ihari. Iyo bavuze bati ahavuye umugabo hasigara umugayo, ako nagakengere, kuko urumva ngo umugabo nimba avuye muri urwo rugo igisigaye nta gihari n'umugayo. Mu bisanzwe ugerageje kuvyiyumvira sico kiba kivuzwe neza, nofuma numva ngo havuye imboneza hasigara umugabo. Mugabo hariho abakenyezi uyu munsi bahagarariye ingo kandi n'abagabo baba bagihari, hariho abagabo bitavye Imana, umugore agasigara ahagarariye urugo neza atakibazo. Kandi uravye n'uyu munsi abagore bafise uruhara runini cyane mu miryango ku bana no bisigaye. Nk'iyo bavuze bati ngo umuhungu ni igikingi c'irembo, babakobwa mu rugo havutse abakobwa 4 n'umuhungu umwe bagacavuga ngo umuhungu ni igikingi c'irembo, no kuvuga umuhungu ni yaramaka asohotse akaja ahandi hantu irembo riruguruye ako ni uburemere. Ikindi novuga ni nko kuvyerekeye ivyo twita les stéréotypes et les préjugés. Les stéréotypes ni ibintu biba bihari kugira ngo bisubize inyuma umuntu kanaka canke les préjugés, ukavuga ngo nta banga ry'abagore. Ico ni ikintu gisubiza inyuma kandi mu muco kivuze umenga ni gisanzwe, umenga ntikizira. Mu bisanzwe mu bihugu bindi umuntu akubwiye ngo nta banga ry'abagore hari uwo kwitwara kuko ubuntutse gute wumjija ngo nta banga ry'umugore. Harya nta n'abantu bagumye ibanga nk'abagore babaho ntabahari, mugabo kubera ko mu muco ari bisanzwe ko umuntu avuga ngo nta banga ry'umugore umva umenga ni bisanzwe.